Leta nkozi, leta mvyeyi irangwa n'umuvuduko udasanzwe mu kwitwararika iterambere ry'Uburundi. Ni iyerekwa rihambaye dukesha umukuru w'igihugu c'u Burundi Nyenicubahiro Ndayishimiye. Imbere y'Imana mushobora vyose, imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Varisito, umukuru w'igihugu c'u Burundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'u Burundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'u Burundi. Mu gushinga leta mvyeyi, leta nkozi no mu kwerekana ibikorwa bitandatu vyihuta, Nyenicubahiro Ndayishimiye yaratoye intumbero irashe yo gushikana Uburundi kw'iterambere mu gushinga ibikorwa vyihuta bitandatu. Na cyane turanezerejwe n'aba bantu batwitayeho. Je novuga nti niba baduhera amashika bisa barakoze cyane. Muri uyu mwaka urangiye hari byinshi vyaranguwe mu vyerekeye intwari ibereye, na cane mu kurwanya ibiturire. Leta nkozi, leta mvyeyi yariyamirije amashirahamwe yarangwa n'akajagari mu gutoza amahera ku bituro vy'amabisi mu ntara zose z'igihugu. Ingingo yo guhagarika abahora batoza amatagisi n'abanyabigega b'amakomine biboneka ko bahora banyuruza itunga ry'igihugu, iyo ngingo yaranejereje abenegihugu kuko yakijije vyinshi mu butunzi bw'igihugu. Kuba muri leta nkozi, leta mvyeyi ntibisigura kudahanwa, ari naco gituma ubu umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye yasohoye itegeko ryo kubogoza uwo wese atubahiriza amabanga yashinzwe n'igihugu. Iyerekwa rya Nyenicubahiro Ndayishimiye ry'uko umunwa wose uronka ico ufungura, umufuko nawo ukaronka amafaranga, ivyo navyo bikomoka ku burimyi n'ubworozi, vyo soko ry'iterambere. Umwimbu mu burimyi wariyongereye bimwe biboneka. Amakoperative yatewe intege na Perezida Ndayishimiye arahiganwa mu kwimbura ibigori vyinshi. Rero uyu mugambi iciza cawo, kera abakozi ba leta bava ku kazi batanguranwa mu bubare, ugasaba ibereye ku marigara y'ububare. Mugabo ubu baca baja gukora ibikorwa kugira ngo batanje akarorero kuko isuka koko itakiri vya bindi bavuga ngo no guhamba amaguru. Ubona yuko isuka ni ihinguriro rikora indya, dukoze ibifungurwa naho byabiri twavuga tumunwa wose utereza kuronka ico fungura. Umva twebwe ntiturabaryi gusa, turavyironderera ivyo dufungura. Igishasha mu Burundi kubera habonetse umusesekara w'umwimbu w'ibigori, leta igurira ibigori abarimyi ku giciro kibereye, amafaranga 680 ku kilo. Ubwo n'uburyo bwo gutera intege abarimyi mu gihe bimbuye umusesekara. Umwimbu mu bworozi bw'ibitungwa n'amafi vyararwiriye. Ibiterwa njabukamazi vyariyongereye.
harabaye guteza imbere no gutunganya amashamba ku buryo burama. Ndakira sinandura kandi sinanduza. Iryo ni sekeza ryashinzwe na leta mvyeyi leta nkozi mu kurwanya bimwe vy'akarorero cakiza ca wa mugera COVID-19. Iryo sekeza ryaragwanije umugera wa corona na cane cane mu gutangira ku mipaka no ku kibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe Nyenicubahiro Ndadaye, be no mu gukurikiranira hafi abamaze kuwandura. Iryo sekeza ryararwanije uyo mugera wa COVID-19 kugeza naho amakungu atangara abazagize ingene Uburundi bwavyifashemwo. J'ai écrit ce livre effectivement pour montrer ce que certains pays et certaines communautés ont fait de utile pour résister contre cette crise sanitaire et que d'autres pays et même les pays européens ne savent pas. Le gouvernement et le président ont donné le bon exemple en introduisant et en suggérant des mesures d'hygiène très simples. Et aussi le président a donné son bon exemple en respectant la quarantaine quand il revenait de l'extérieur. Mu gisata c'amagara y'abantu mu ntumbero yuko ikomine yose yogira ibitaro, umukuru w'igihugu yaratanguje ivyo bikorwa. Amashantiye 37 aramaze gutangura kubakwa, bakazokwiza ibitaro 119 bingana n'amakomine ari mu gihugu. Harabaye gutegura ibikorwa vyo kurwanya malaria, harabaye n'isekeza ryo gucandagisha ibibondo mu ntara z'ubuvuzi 14. Harabaye no gutanga ibikoresho vyo mu ivuriro nk'ivyo kwiyunguruza. Umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Ndayishimiye yarahimirije urwaruka ngo rugarura agatima mpembero, rumenye neza yuko kazoza kari mu minwe yarwo. Hari imigambi myiza kandi myinshi rwotanguza igihugu kigatera imbere. Leta yiteze byinshi mu rwaruka ruzohindura ibikorwa bikaba bishasha mu iterambere ry'igihugu. Sebarundi yagize urwaruka intwaza ngabo zirongora abandi mu rugamba rwo kurwanya ubukene. Umukuru w'igihugu c'u Burundi arashimishwa n'urwaruka rwatahuye uruhara rwarwo mu iterambere ry'imibano n'ubutunzi mu Burundi. Ruhande y'ibanki y'urwaruka bije, leta yarashizeho ikigega co kwishingira no gushigikira urwaruka biciye mu itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100/38 ryo kuwa 18 Ruhuhuma umwaka w'2021. Leta iriko irubaka ikigo mpuzantara ku musozi Rusi muri komine Shombo, aho ni mu ntara ya Karusi. Ico kigo kizotangirwamwo inyigisho nkarishabwenge mu buhinga n'imyuga itandukanye kugira ngo urwaruka rushobore kwikorera imigambi bateza imbere. Uri mw'ishuri buri kurongora umutahe, no kuvuga bijya vyigwa wiga burya buhinga wiga, umunsi umwe uzokoresha ubwo bwenge ukore ibiruta baguhembe ucuja nawe gukora gwawe. Ega entreprise nuko zitangura. Umukuru w'igihugu yararivumereye ati kirazira gusubira kumva yuko hari abarundi bari mu gihugu cabo cabibarutse bakaba baba mu makambi ngo kubera bateshejwe izabo. Inyuma y'ibiganiro bihuza abahinga b'imirwi igizwe n'abahinga bishira hamwe mpuzamakungu ryitaho impunzi HCR, impunzi ziri mu gihugu c'u Rwanda zishika ku bihumbi 15 zariyandikishije yuko zishaka gutaha mu gihugu c'amavukiro. Bitegekanijwe yuko imbere yuko umwaka w'2021 urangira
abarundi baba mu gihugu cy'u Rwanda bagera ku bihumbi 41 bazoba batashe bose. Impunzi ibihumbi 21,587 nizo zimaze gutaha, muri abo harimwo aba bakurikira: politike yo kurondera ubuzima bwiza mu bakukurutse biraraje ishinga Nyenicubahiro Ndayishimiye. Ni muri iyo ntumbero umukuru w'igihugu yasohoye itegeko inomero 100 ubusa 62 yo kuwa 16 Nyakanga umwaka wa 2020 yerekeye kuvuza ku buntu abakozi ba leta bakwije imyaka yo gukukuruka. Iruhande yo kuvurwa ku buntu, ibwirizwa ritunganya gushasha ingene abageze mu zabukuru n'abakukurutse bitabwaho ririko ririrwa kugira ngo abakukurutse bashobore kuronka agashiruka bute kangana canke kababa umushahara w'ifatiro bahorana. Inyuma yaho ashikirijwe amabanga yo kurongora igihugu, Nyenicubahiro Ndayishimiye yaciye akoranya indongozi n'abahinga mu iterambere kugira abahe intumbero y'umuvuduko mu iterambere ry'igihugu. Eka ntiyagarukiyaho, yaciye abandanya na wa mugambi wa sogokuru wo gukundisha igihugu be no kukizirikana. Ku biharuro vy'imfata kibanza, amahera yegeranijwe n'igisata kijejwe kwegeranya amatagisi n'amakori OBR mu gice ca gatatu c'umwaka w'2020 gishira umwaka w'2021 yariyongereye ku bice birenga 106%. Iva ku miliyaridi zirenga 267 yari yategekanijwe aja ku miliyaridi zirenga 284 amahera y'amarundi. Umukuru w'igihugu yarafashe ingingo mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 yo kugirira ikigongo abafungwa bagera ku 5255 bari mu mabohero. Urwego rw'igihugu rujejwe ibimenyesha makuru CNC rwarakuye ibihano ku radio Bonesha FM nk'uko umukuru w'igihugu yari yarabisavye mu nama yagirishije abarongoye ibimenyesha makuru, aho yavuga ati nta na kimwe tuzokora tutari kumwe n'ibimenyesha makuru. Icyo ndababwiye cyo ndabemereye nuko n'amatati twageze mu kahise duteza kurondera ingene atorerwa umuti. Hariho ibimenyesha makuru byafatiwe ingingo. Yemwe ndakubwire senesi camuja hamwe mwicarane murangere butorera umuti tubiheze twese tuje kukivi. Sagaseseshwa rumuri harabaye intango nshasha mu migenderanire hagati y'Uburundi n'ayandi makungu. Aho ni nk'inama y'abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu hamwe n'umushikiranganje w'imigenderanire no gufashanya mu bijanye n'iterambere. Inyuma yaho Uburundi buvanywe ku rutonde rwo kwigwa agasakisaki mu nama y'umutekano mu ishirahamwe ONU no mu nama y'amahoro n'umutekano mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, hakurikiye gukuraho abarorerezi b'abasirikare n'abagateka kazina muntu muri iryo shirahamwe nyene rya Afrika. Ubu naho harugawe ibiro vy'intumwa iserukira umunyamabanga mukuru wa ONU kuko Uburundi butekanye kandi buri mu mahoro. Ubu bukeneye gufashanya mu migambi y'iterambere gusa. Haragezaho imigenderanire y'Uburundi hamwe n'ibindi bihugu n'amashirahamwe bahora bafashanya isubira kuba myiza nka kera.
leta y'u Burundi yarabandanije kugira ibiganiro n'abaserukira ibihugu vyabo kugira ngo ibihano vy'akarenganyo bafatiye Uburundi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 biveho. Leta nkozi leta mvyeyi yashize umwitwarariko wo kugurura amarembo y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu. Ivyo bibonekera ku kungene Uburundi bwakuwe ku rutonde rw'ibihugu vyigwa agasakisaki n'inama mpuzamakungu ijejwe umutekano n'umuhango Uburundi bufitaniye n'ishirahamwe rya Buraya Union Européenne mu gufuta ibihano vy'agahotoro ku Burundi. Mu Kirundi barayamaze ngo usaba umwiza mugasa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yamye na ntarya aherekeza Sebarundi mu bikorwa vy'iterambere. Nyenicubahiro Ndayishimiye arakeza kandi agatera intege imigambi itandukanye y'iterambere mu gihugu. Akoresha abagendana ubumuga, akoresha abakenyezi benshi, abakenyezi twe tuke kumuha amashi menshi kubera aribuka abavyeyi ntitweka no guhamagara n'undi gwaruka. Aho gwaruka rw'Uburundi bafise impano nyinshi, bagerageze gufurura impano bafise, ntibazicarane mu mpapuro cyangwa bazicarane muhira. Ni navyo dusanga mu ihangiro yaryashira hamwe asanzwe arongoye Fondation Bonne Action mugira neza hamwe na ryahuriro ry'abakenyezi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika OPEDADE bitaho inyigisho ziteza imbere izina mukenyezi be no gushigikira iterambere ry'ugwaruka. Nuworara aravuga ibikorwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akora niyo biheza. Eka ni maboko igihumbi nyene aratanga imfashanyo ku bazikeneye, agashigikira ugwaruka, arahanura abene gihugu nk'umukristu akorera Imana mu mwanya gifise ingufu zo kubikora. Turafise Imana uko biri kose, turafise Imana kabiri kumwe natwe. Nyenicubahiro Ndayishimiye eka n'umukenyezi abushitse koko, n'umunyasamariya w'ikigongwe, umukenyezi w'imboneza yicisha bugufi kandi yama yiteguye gufasha abagowe. Umuvyeyi afise umutima w'urukundo n'ubwiza bimuranga mu bikorwa akora. Kanatsinda yegamiye umukristu Nyenicubahiro Ndayishimiye, umukuru w'igihugu c'u Burundi. Igihugu c'amata n'ubuki, mutima wa Afrika.